Muziki w'Uburundi uracabuze abawufasha mugabo muri ko muraza uko ndabona bizokunda ego. Okay, ushatse kuvuga abawufasha, ushatse kuvuga nk'abandi bo harabuze aba manager bo dufata mu mugongo nka twe bato bato kiretse nk'abamaze kumenyekana urumva bamaze kwandika akazina nka twe tukiri hasi biracagorana cyane kuko umuziki urazimvye kugira nzoronke ya mafaranga yo kugira nkuru umuziki bitegekani dondoka 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 napenda kesu navyo ni dondokea na izokea unazonipaga je zina nikolea pepelusha mzuka kwa kitanda tandali 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 penzi lako litam aliishi ham nataka tuwe kama Fizo na Edite tuza Edeni kiuno kama Natasha la bamba wundu nanifanya mimi nijigambe ongeza gia wema idea ndo maana kila siku na kuimbia wundu nanifanya mimi niwe star nisimame sawa kama gangster it's your boy Leo Mixy Boy Jeshi Machine the Moshi no masana Hali vipi, mambo ni aje? Mko poa, mko fresh? Bwana, this is Kingdom TV. Tuko sawa, tuko cool, tuko fine kabisa. We are so goody. Bwana, hapa ndo kisima cha habari, true story unatazikuta hapa Kingdom TV. Bwana, mtangazaji wako ni mimi Ox Winner. Nasemaje? Ox Winner. Bwana, tunakuja kinoma kabisa. Back again and again. Bwana, hizi siku watu wengi wakajiuliza, jamaa kaenda wapi? Mbona kagusa kicha kakimbia? I never fail, siwezi nikakimbia kabisa. Niko hapa nimerudi 5 kwa 5, 100 kwa 100. Bwana, leo hii ni Blue Talent Show. Tuko na mgeni mpya, lakini kabla kwenda popote kabisa na kukaribisha kabisa kwenye channel yetu ya YouTube ni Blue Kingdom TV. Vivyo hivyo naenda kukurasa wetu wa Facebook ni Blue Kingdom TV. Usiende mbali. Tuko hapa town BJ ama Bujumbura, the capital of Burundi, the heart of Africa. This is Burundi. Blue Kingdom TV tuko hapa. Leo katika hii show ya leo tuko na nani? Leo tuko na Leo Mix. Bwana, karibu sana bro. Merci. Kaza cyane. Kweli. Unapendeza. Merci. Vraiment sino bishura berewe cyane. Urakoze. Ndaguha kaze mu bwami bwa Burundi Kingdom TV. Ego. Uyumva gute umaze kugera? Numva nezerewe cyane. Aha. Bwana, bamwita Leo Mix kabisa. Aha baita Burundi Kingdom TV. Isoko ya matala. Kweli. Yani talent yote kali utaikuta hapa ni Blue Kingdom TV. Bwana, kabla sijaenda mbali nilikuwa nimesahau tuko mwaka mpya, heli ya mwaka mpya 2022. Bwana, tunawakaribisha sana huyu mwaka Blue Kingdom TV. Ni moto sana. Tumekuja na mwaka mpya na mambo mapya Blue Kingdom TV. Tunaenda moja kwa moja Leo Mix. Yo. Natazi Leo Mix, yo menyani Leo Mix ni inde izina rya ujukuri. Jeni twa Leo. Bivanye ryo ni izina banyise abavyeyi hanyuma cashira ko Mix tu. Okay. Bakuvyeyi bakwise Leo. Ego. Gute washize ko Leo Mix? Leo Mix yaje gute? Wiyumvire gute kwita Leo? Kutagumije Leo gusa? Bivanye n'ingene jewe navutse pera tawusangaho yasize ndi munda hanyuma ndaba kugira izina ntirifudike nkuko numva kimengo kuri jewe n'amateka kuko kuvuka ntafite umuvyeyi abavyeyi bakwiye kuri jewe navuga ko ari nk'amateka cyangwa majya yitwa Leo cyangwa majya izina ntirifudike cyangwa miza Leo cyashira ko Mix quick uyo hizangusha ko Mix Mix kaje ko nyene kugira kagire sense. Ego. Kagire nyene kumvikana ko kameze neza cyane. Ego. Okay, Leo Mix ninde? Leo Mix ni umuririmbyi w'umurundi. Umuririmbyi w'umurundi. Ego. Okay, akora style rap, R&B, akora style ya? Ni rap. Okay. Uno musi twatumye umurapper Burundi tuamaze kugira abaraperi benshi cyane. Nundi aje ashushe. Bwana, unasikia habari za Fabilo, unasikia habari za B-Face na wakina T-Max uko leo, yani generation ya mpya tumeleta Leo Mix. Unaona umuraperi mshasha aje atavyorosha. Leo Mix. Tugerageje gutangura noneho mu buzima bwa Leo Mix. Umuziki watanguye ryari? Muziki nawo tanguye 2015. Guhera muri 2015 gushika uyu mwaka turimwo 2022 umaze gukora indirimbo zingana? Maze gukora indirimbo
novuga ko ari zitatu kuko 2015 sinabiga atangure neza muga ibikorwa nagiye kubitangura bien dufate ko ntanguye mu 2000 kombe 17 natangura bien okay eba urumva ko watanguye umuziki 2017 wavuze ko ufise indirimbo nka zitatu gucyo ego zitatu none indirimbo zitatu nikiye kintu maze kubona nka experience cyangwa maze kunguka mu ndirimbo zitatu kuko uva muri 2000 dufate 16 nko bivuze gushika 2020 turimo antuka mu ndirimbo zitatu ari kintu maze kubona ko cyiyongere ko cyangwa maze kugira nka experience nikiye kintu gishasha ubona umaze kunguka muri izo ndirimbo zitatu maze gukora izi ndirimbo zirafite akamaro kuko hariho bamwe bamenye n'ibiteramo bako barantumira byinshi byo bivanye kuri izo ndirimbo yaba ntari bwazikore ntibaba bari ko barantumira okay none uyu mwaka turi mwaka mushasha urana ko turi mu ntango z'umwaka mushasha wa 2020 nikiye kintu wovuga igiye kuzana ko nk'umwaka mushasha ko umwaka mushasha umuntu plan d'action y'umwaka wose nikiye uyu mwaka uvuga ati nzo aba fans banje nzobaha iki kintu muri uyu mwaka bitega indirimbo shasha turi kumwe n'undi muririmbyi batari bazi benshi bamuzi mugabo siko ariko yarazi cyane muga turiko turirondeza yitwa Mr Nick indirimbo nayo yitwa Sibwa Bwana. Okay bwana nikukumbushe kwamba Mr Nick aliwahi kupita hapa kwa hii kipindi Blue Talent Show tulikuwa naye hapo awali kabisa. Mr Nick mkumbuke sana, ndo aliwahi kusema kwamba Natasha hamtishi. Hiyo emission uende ku channel yetu ya YouTube utakuta tuko pamoja na Mr Nick. Sasa ndo wanaenda kuchangia wimbo unaitwa Sibwa Bwana. Kweli kiyo ndirimbo mwahise Sibwa Bwana ivugiki? Urashobora kuba wumva ati Sibwa Bwana ukumva kimengo ni beef. No, si beef. Ni indirimbo y'urukundo. Yani kuvyaho umudemo yo bakora yani Sibwa Bwana. Nikuvuga ngo ivyakora. Ushatse kuvuga ivyakora ushatse kuvuga nk'ibiki uko atambuka uko yisiga uko akubura muhira uko ateka nivyo shaka kuvuga. Ego nivyo birimwo. Nivyo birimwo mugumva hariho ibindi nk'ibindi yo bakora uvuga ati Sibwa Bwana ni nyine. Ego ni byinshi usanga akora nawe nturi umwana. Bwana inyimbo noma sana hii. Urumva Sibwa Bwana. Iyi tema yaje gute cyangwa iyi titre mwayimviriye gute kugira ngo mutore iyi ndirimbo muvuga ati twokora indirimbo imeze gutya Sibwa Bwana? Twarashoboye kuba twumva twiharaza kuguma tuvuga Sibwa Bwana kintu cyose uvuze ngo Sibwa Bwana ca duhitamo kuca dugira iyo title ego Sibwa Bwana. Sibwa Bwana iyi ndirimbo mikorera he? Twayikoreye muri Orion. Okay none nk'abafanzi tubanze tuyaye kuri iyo ndirimbo cyane nk'abafanzi mutekanya kuyibaha ryari? Vuba barayironsa. Vuba ushatse uvuga vuba inyuma y'indwi zibiri indwi imwe ukwezi? Ni nyuma y'indwi zibiri bazoba bayironsa. Okay. Dondoka napenda kisu navyo ni dondokea na izokea unazonipaga je zina nikolea pepelusha mzuka kwa kitanda tandali penzi lako litam aliishi ham nataka tuwe kama Fizo na Edite tuza Edeni kiuno kama Natasha la bamba hundu nanifanya mimi nijigambe ongeza gia wema idea ndo maana kila siku na kuimbia hundu nanifanya mimi niwe star nisimame sawa kama gangster. It's your boy Leo Mixy Boy Jeshi Machine Demoshi. Noma sana. Dusubire nyuma ho gato Leo Mixy. Leo Mixy atangura umuziki kugeza ubu nikizihe ntambamye abona kuva atangura umuziki? Intambamye nagenda abona hari abantu baciye intege bambwira ati byihoze nta kamaro birimwo mugabo nabandanije ngira iki mpambana. Mugabo abamye bambwira yuko ataco nzovamwo ubako arampa intege nabo. Ego. Okay kubera ko nyene mva ntiwigeze ucika intege barabona akamaro batakubona akamaro ko katara yawe. Ego. Bwana wewe wifuza gushika kure cyangwa se wifuza ko tara yawe shininga jiunge na Blue TV ni Blue Talent Show. Bwana utafika mbali sana wasikuvunje nguvu we ambatana na Blue TV utafika mbali.
mbali sana. Hii ndo kisima ya talent. Kisima yani ya talent. Harenu uzosanga matara ya nyayo. Bwana noma sana. Leo Mixi. Oi. Tugerageje kwinjira muri entertainment y'u Burundi, Buja Flavor. Niki wovuga kuri Buja Flavor? Uvuga iki ku muziki w'u Burundi? Muziki w'u Burundi uracabuze abawufasha mugabo muri ko muraza uko ndabona bizokunda. Ego. Okay. Ushatse kuvuga abawufasha, ushatse kuvuga nk'abandi? Bo harabuze aba manager bo dufata mu mugongo nka twe bato kiretse nk'abamaze kumenyekana urumva bamaze kwandika akazina nka twe tukiri hasi biracagorana cyane kuko umuziki urazimvye kugira nzoronke ya mafaranga yo kugira nkuru umuziki bitegekanijwe ko nko mu mezi abiri nkabande kuye songe kugira sinibagirwe ego ivyo biracangoye amafaranga kugira ngo ugume uri kura shininga cyane ugume uza cyo kimwe no kugira nkora ama video kuko muziki no musi tagira video ndabona sikirenga ego nanje ivyo renda cyabibuze muri jewe okay none ariko hari kibazo gikunda kuba kigaruka hano benshi baravuga ngo abarimvye abarundi barakenshi bakunda kuvuga ngo nta ba manager bahari nta ba supporting umuziki bahari ariko benshi barakunda kwidoga ko abarimvye u Burundi hamwe no kutimenya kutokujijua birica rimwe na rimwe ko hogira management ziboneka kuko ngo abarimvye u Burundi barantu bisamara ko mu mvugo yoroshe batarimenya bataritahura ukivuga ku iki ko benshi baravuga ati hamwe no kuronka kuko twabonye amanuze menshi amashira hamwe aza kubafasha ibiki amarebo menshi akunda gusambuka rero tukibaza none kwa sambuka ni ngorane ya marebo cyane ingorane ya management cyane ingorane y'abaririmbyi ukivuga ku iki bo ivyo ni ngorane iri hagati yabo kuba bari muri label ni nka kujya ko umugore n'umugabo nshobora kumenya ivyabereye mu rugo ego urashobora kumva ko imengo no muririmbyi ari mu makosa naho gasanga n'iryo shiramwe riri mu makosa ugasanga n'iryo shiramwe umuririmbyi afise amakosa gasanga cyanye urumva ntawo bimenya kuko birindani ni mchezo wa ndani okay iyo ni mchezo wa ndani ariko rimwe na rimwe tugerageje kwiyumvira none ko umenga bitangura bimeze neza bikarangira bibaye nabi imbere hakabaho tumena no guterana amajambo cyangwa se gucwana biva kuki we ingorane wowe ubona ni kibazo c'amafaranga yo batari menshi muri izo management cyane ikibazo c'ingeso cyangwa imyitware cyama contract hasinywe neza bo je no vuga hanini iyo umuririmbyi arinza agomba gusohoka muri label hari nawe usanga we nyene yinziza amahera menshi mugakaca hembwa make mugereba basinyile muri label bagasinya ati wewe nzogwa poursizi mugabo iyo umuntu amaze kubakora arakeneye impembo ikwiye mu gihe ababona kari karinziza cyane hajya rero hari gihe usanga baba bapfuye agashahara ego ni kibazo urumva uvuga ko ari kibazo c'uburyo cyangwa amafaranga atari kirenga muri label ego okay turaho nyene rimwe na rimwe turaho hari ikintu gikunda kuba ariko kiravugwa hari ikintu gikunda kuba kiko gitera utuntu tutameze neza hagati y'abaririmbyi abartiste n'aba presenter ego rero rimwe na rimwe aba presenter bavuga ko abaririmbyi batazi kwidandaza ariko uri kuvuga ati mu Burundi ngorane umuziki ufise nuko hari abatawushigikira none aba presenter bo bakavuga ati abaririmbyi u Burundi nabo ukibazo bafise ntibidandaza ntibazi kwidandaza ukivuga ko iki bavuze ngo ntibazi kwidandaza wewe ubabwira iki ico kenshi bivuga aba journalist bo kuvuga ko tutazi kwidandaza twirirwa turidandaza ahubwo bonyene nta nguvu babishiramo nabo nyene benshi baravuga ko ari ugwitwazo bitwaza nta kundi bo bivuga nta kundi bo bivuga naho ndi kwidandaza turidandaza uko dushoboye mugabo ntaho biri ko biraja bivanye nawo ningene badashiramo inguvu kuko inguvu za babiri zinesha umwe ego okay kumure tujya gusozera rimwe na rimwe ariko ndiko ngomba ko tunjira cyane mu buzima bwa Leo Mix uno munsi muri araza amadibata classic arinjiye arakubise hiti zibiri zitatu zingahe aranyitse turamubuze uno munsi mbidi ataraje arashinize arakorotseho gato benshi bagiye baza gutyo ba wizi design nabo baraje ariko uyu munsi ugiraje kubiraba siko byari bimeze mbere ubona ugaza wumva ba MB Chris n'abandi uyingorane rimwe na rimwe ndakunda ko ndiko ndayivugako biva kuki ko abaririmbyi baza kagera ahantu bagera bose gucumenga basubiye hasi we ukivuga kuki kino kintu biva kuki ningorane y'abaririmbyi nimwebwe kumbure mugera ahantu muki tarazanyu zikaba bloquer cyangwa mukirambirwa cyangwa mubandanye mukora mugaca mubireka cyangwa se ikibazo coba kirihe bo ikibazo gihari
turashobora kuvuga ku bantu badafite management hari igihe uba usanze ari chance ugiriwe muri uwo mwanya indirimbo imwe igafata hit ce zibiri rero umaze gufata hit muri izo ndirimbo zibiri aho usanga bwa buzima warumenyereye bwo mu quartier bwo kurondera kugira uronke amafaranga uje gukora indirimbo mu gihe uba umaze kwandikisha bica bigorana kuyarondera rero udafite management urumva utegerezwa kuzima kuko nuzovuja kuropora cyangwa gukora ikiyede wahora ariho wahorukura uri umuririmbyi wamara kwandika izina ngo bisubiremo bica bigorana ni nayo mpamvu cya dugerageza gusaba ko tworonka management kugira duhagarare neza rero benshi bakunze kuzima mu rugo buryo asante sana ariko kumbure turiko twegereza kugurangiza ikiganiro nagomba ndakubaze ukuvuze gutyo none Leo Mix agiye gukora iki kugira ngo ivyo nawe ntibimushikire kuko bose tubona umenga niyo ngorane bagwa mu kinogo kimwe mu cobo kimwe Leo Mix nkawe nibuhe bwenge cyangwa nihe buhinga wewe ukoresha kugira ngo ntushikirwe niyo ngorane ugiye gukoresha kuko bien birumvikana ko nawe umaze kubibona ko baza bakazima baraduga bakamanuka bose bakagwa hahandi nyene none we kumaze kubibona ni iki kintu uzokora kugira ngo ivyo ntibigushikire je kintu nokora hanini mu mwanya je novuga ko ndiko ndandikisha ndiko mpambana kugira ndaye ko noronka ndiko ndakorana inguvu bishitse nimba ari umu manager ndonka ndamuroswe nimba ntamurose naho mugende ko ndarondera jewe ndiko ndarekipera hirya kugira ndawe ko noronka uburyo bwa hirya no hino nzokuma nkoresha mugabo hanini no himiriza yuko noronka management kugira ntibisumbuye nubwo noronka ako kandi kazi ka pembeni ko nyinziriza vyongora kuko byosabwa ko guma mbonekana nanje kubonekana mu gihe uba wamaze kwandikisha nibiba bikenewe biba bisaba ko uba busy okay Leo Mix arubatse oya kubaka bivuga ku iki kubwa kubaka nibaza yuko ko bariko ufite uwo mubanye nico nibaza mugabo ndabishikira ariko benshi bavuga ngo umuhonje wacane hasuma ico yo bari yo mpamvu rimwe na rimwe abastari kenshi bavuga ati abastari yo bari yo mpamvu badakunda kuba bagira abagore mu nzu cyangwa bakora ubukwe kubera ko nyene umuhonje wacane adasuma sinzi ikivuga ko ikina niyo bari ico kibazo nawe ufise siko bibabiri nimba byabaye kuri umwe ntiba byabaye kuri bose ariko abastari baravugwa ko baho icinje guhonja ki ivyo barabivuga mu gasiko babiri barabivuga kuko umustar wumvise umustar mengo numuvayo hari beshi bavyibaza ko ngo bya muhungu wanaka kwagiye muri ibi bintu ngo numuvayo iki naco bizomuvira mugabo bagira kubona ko bifite akamaro umuntu amaze kwandikisha izina bamaze kuba babona imodoka bayibona ku mbuga ije kumutora cye bakamwumva ku maradio ukuntu bacabona kimengo biri serie ego okay akabazo gasa nakanyuma Leo Mix tujya kurangiza hari inkuru y'training cyane y'umugenzi wacu Amipro abarivyi benshi hariho bafatiyeho bavuga ukuna kuriya abantu benshi bariko bafatiraho nyene bamwe baca urubanza abandi bavuga hari ibintu byinshi ko biravugwa okay wewe nka Leo Mix urumuririmbyi mu artiste niki wovuga kuri iki kintu cyo kiravugwa kuri mugenzi wacu wewe ukivuga kuko benshi hari abariko bafatirana n'ubundi niko yarari n'ubundi majambo menshi yako aravugwa wewe ukivuga kuri iki ibintu nk'ivyo bimaze gushika ntawo babizi yo biba byavuwe nimba byamushikiye nawo baharure yuko nawo byo bashikira ego hanyuma bamubabarire hanyuma mufate nk'umuvukanyi tu imbabazi ziraba ni benshi bama bagize nikosa risumba iryo bakababarirwa barabe bamubabarire hanyuma bareke kuguma bavyararaza ego kuko nawo ino musi urashobora gutwenga mugenzi wawe nawe je bikaca yigushikira nawe tuzoca tubifata mu buti mu gihe byo bavyagushikira okay nosaba yuko bo mubabarira rero bwana ni hatari kweli noma sana ni Leo Mix katika mijengoni hapa mijengoni ya Blue Kingdom TV. Hii ni Blue Kingdom TV. Unaweza kutukuta kupitia channel ya YouTube ni Blue Kingdom TV. Vivyo hivyo ukurasa wa Facebook ni Blue Kingdom TV. Mimi mtangazaji wako ni Ox Winner. Bwana endelea kutufuatilia. Hii ndio kisima ya talent, kisima ya talanta, chemchemu ya true story. Utazikuta hapa. Tuko hapa town Bijebu, Bujumbura, the capital of Burundi. Super
super country, beautiful country, the heart of Africa. Wanaita Blue Kingdom TV. Hii ni hapa unaweza kutufuatilia, ufanye subscribe, vivyo hivyo ku channel yetu ya YouTube, ufanye subscribe, share, like na udondoshe comment yako, inahitajika. Usiende mbali. Leo tuko na Leo Mix. Kwa kwenda kumaliza Leo Mix, ni kaka jambo kanyuma ubwira nk'abakunzi bawe kubwa kazi kawe. Bo kiriho novuga nohera ku babosi. Ababosi baraye baturabe batube hafi nk'abavyeyi bacu. Batube hafi. Nimba woba wumva Leo Mix ko yo bafite impano, mufate mu mugongo hanyuma aheza kukorera ibikorwa, hakorera n'igihugu hanyuma duheze dutera imbere. Niho vyogenda neza. Hanyuma nkahimiriza ku bafanzi yuko boguma binjira ku mashine yanje ya YouTube, hanyuma n'ayandi nyene kugira turaye ko twoteza imbere umuziki ndundi. Ego. On YouTube witwa gute kuri YouTube? Bo kuri YouTube ni Leo Mix. Facebook nuko nyene ni Leo Mix. Okay. Nta zindi mbuga ukoresha? Izindi mbuga turiko turaraba ingene tubigenza nyene. Bwana sinzi ico wovuga ku ba presenter cy'aba journaliste ku bw'umuziki muri rusange, umuziki Buja Flavor, ico wovuga kuri Buja Flavor muri rusange? Bo ico no bavuga ko nuko bohimiriza nyene gufasha umuziki ndundi ugahagarara bien. Nimba abafitaniye amabifu bakayihoza hanyuma bagafata ko turi ku rugendo rumwe, bakadufata mu mugongo nk'abaririmbyi, kuko nabo atabaririmbyi nabo ntiboba. Yego tugafashanya nyene. Yego kugira duteze umuziki ndundi imbere, kuko ugiye kuraba Tanzania irateye imbere ku muziki bivanye n'ingene yako barafatana mu mugongo. Suko ari tarazihambaye ahubwo no kubera bafatana mu nda. Ego. Okay, niri muco vuga ati ni gufatana mu nda kugira ngo tuya ku muziki wacu twopushinga ugashika kure. Ego. Okay, bwana yetu tunamaliza kipindi chetu. Hii ni Blue Kingdom TV. Hii ilikuwa show kali, show tofauti na zingine show uliwahi kusikia. Hii ni Blue Talent Show. Bwana mlikuwa na mimi mtangazaji wako Ox Winner. Nasemaje? Ox Winner. Karibu tena na tena, uende kwa channel yetu ya YouTube, uandike Blue Kingdom TV. Utaona mambo mengi sana, utajua habari kabisa zile hot za hapa Burundi story, utakuta yani kuanzia mitandaoni paka kule mitaani. Vivyo hivyo tunavuka boda, tunavuka mpaka East Africa, utajua habari zinazoendelea huko East Africa. Utaona yani zile habari zenye ziko hiti sana hapo kwenye East Africa, ndani ya East Africa. Vivyo hivyo tunavuka mpaka Afrika, bara Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Bwana usiende mbali ya Blue Kingdom TV. Juu utajua mengi sana kupitia hii ni Blue Kingdom TV. Na ukaribisha tena na tena. Bwana tuko pamoja, heli ya mwaka mpya. Chao chao. Bwana gonga.